Ndasubiye kuha kaze mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri no muneshko yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isangi TV mubonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro tosanga kuzindi mbonesha kure ibonesha kure rero imwe rudende ibashikiriza amakuru aba yakorewe amatohoza nabaye kaze rero mu makuru yacu n'ibiganiro tubashikiriza akanya gukandi nabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isangi TV mbonesha kure ibashikiriza amakuru abanyagihugu baba baranyegejwe haba muri politike mwipereza umutekano mu ndero mu nkino agateka kazi na muntu ndetse n'amakuru abariko aravugwa ngaha mu kibano ndabaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri aya masaha amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira muri politike yo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bombori kudeta yanutse muri eta majoro hari kuvugwa kudeta Prime Niyongabo arashaka gukubita kudeta umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hasohowe amajwi y'ibanga ndetse n'inyandiko zibanga yo yaragiranye n'abari hanze y'igihugu ni amakuru rero duhawe n'amasoko yacu kubijanye n'ukungene ngo umugambwe CNDD FDD hoba hari kwibonekezamo ukugambanirana na cane rero Prime Niyongabo ndetse biri kuvuga ko hoba hari amakuru yoba ariko aragirana n'amahanga ndetse n'abari hakujya hanze y'igihugu c'u Burundi akaba rero ngo ashaka kugira nawe atanguze kudeta Prime Niyongabo rero arashaka gutera kudeta umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hasohotse rero amakuru menshi cyane amajwi adahumuriza abanyagihugu ndetse na Evariste Ndayishimiye ajanye na kudeta hari amajambo ndetse n'inyandiko zibanga zisohowe zishizwe ahabona ngo yoba yaragiranye n'abasi bitwa ngo nabansi b'igihugu harimo ndetse ngo abo baragize uruhara rukomeye muri kudeta yari yakorewe leta y'u Burundi ubwo Pierre Nkurunziza yari ku burongozi ari we nyene wari yagize uruhara muri iyi kudeta bivuga ko ari we niyo mbare rero bivuzwe ko hari amakuru y'ibanga asohowe hari kete risohowe ndetse rigaragaza ngo umubano udasanzwe uyu Prime Niyongabo aba ayoba afitanye n'uyu yashatse gutera kudeta mu Burundi ari we nyene niyo mbare amakuru duhawe n'amasoko yacu avuga ko amajwi y'ibanga yoba asohowe kudeta yanutse mu gihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arashaka gusubirizwa mu ndongozi rero z'u Burundi zose biravuga ko atanumwe amwiyumvamwo gusa nta wundi rero kuri ubu ngubu ndakugarika ari we mushikiranganje wa mbere w'u Burundi aciye ahamagara kuri telefoni umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amumenyesha amakuru y'ibanga ari hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'uwashatse kugira uruhara muri kudeta mu mwaka wa 2015 ari we niyo mbare n'amakuru rero y'agacamutwe ashiritse muri CNDD FDD indyane ziratanguye aya makuru kandi turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'ito nido turabire hamwe nyene ivyizo kete ndetse n'amajwi y'ibanga yoba ashizwe ahabona yuko ngene Prime Niyongabo yoba agirana amabanga mu kinyegero n'uyu yashatse kugira kudeta mu Burundi mu mwaka wa 2015 ari we niyo mbare tubanarije rero amakuru yacu n'ubundi kuri ko biravugwa muri ngaha mu Burundi riko biravuga ko urwaruka rw'imbonera kure mu ntara ya Butanyerera rwoba ruri mwisekeza ry'iyimbura ry'imirima y'ibigori ndetse ngo hambavu yo gucungera umutekano kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 26/2025 niho imbonera kure zo mu ntara ya Butanyerera zatangura isegeza ryo kwimbura ibigori ibyo bikorwa rero byatanguriye muri zone Busiga komine Ngozi ku mitumba ya Muremera Rubari ndetse na Kididiri bikavuga ko rero iryo sekeza ngo rikaba ryatangujwe na Shimirimana Eric Rongora imbonera kure ku rwego rw'igihugu ari kumwe n'umunyamabanga w'intara ya Butanyerera arongoye imihari ikomoka ku mugambwe CNDD FDD hamwe ndetse n'urongoye imbonera kure muri iyo ntara
urongoye imbonerakure muri Butanyerera akamenyesha kandi ko imbonerakure ngo zo muri Butanyerera zagiye hamwe mu makoperative kugira ngo zirwanye inzara zongere kandi ziterere mu mboneza kazoza y'igihugu. Ikindi yamenyesheje kandi nuko ngo biteze umwimbu w'ibigori ushimishije muri iri sekeza. Nayo Bosco Ndayishimiye arongoye imihari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara avuga ko amakoperative y'imbonerakure hamwe ndetse n'ayabakenyerarugamba ariko ngo agwiza umwimbu w'ibigori n'ibiharage ku rugero rudasanzwe ngo inyuma y'inyigisho baronkejwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD. Ndayishimiye Bosco atanga akarorero ku mutumba umwe gusa uheruka kwimbura amatoni 8 y'ibigori, akavuga ko rero imitumba yose igize amakomine 25 yo mu ya Butanyerera imbonerakure zihafise imirima. Mu ijambo ryiwe Eric Shimirimana arongoye imbonerakure ku rwego rw'igihugu akaba yashimishijwe n'uwo mwimbu, aho rero yamenyesheje ko ivyo ari ivyamwa vyerekana ko imbonerakure hambavu ngo yo gucungera umutekano zisanzwe zikora ibikorwa by'iterambere kugira ngo zishobore kwikenura mu gushira mu ngiro inyigisho zahawe. Yarashimiye kandi abarongora imbonerakure muri iyo ntara aho yagize ati twifuza indongozi zikunda ibikorwa kandi zumva impanuro. Twababwiye ko atagushirira mu majambo nimushirire mu bikorwa by'iterambere, nico gituma mubona ibikorwa biriko birivugira. Shimirimana Eric akaba yagiriye ko atanga impanuro zijanye no kubungabunga umwimbu aho yagize ati ntihagire umwimbu usubira kujabuka imbibe, ntihagire kandi ikintu na kimwe gisubira gusohoka imbibe vyaba ibigori, ibiharage, ikawa eka n'ibindi. Yongeyeho akaryo ko guhamagarira urwaruka rwo mu yindi migambwe itandukanye kwinjira muri izo koperative kugira nabo ngo bashikire ibikorwa byo kugwiza umwimbu kuko ngo inzara ntiraba umugambwe canke ubwoko. Yaragendeye kandi umurima munini w'imyumbati watewe n'imbonerakure zo ku mutumba Mihigo muri zone Busiga. Inyuma y'ivyo bikorwa rero aherekejwe n'imbonerakure yaciye agira urugendo n'amaguru rw'amasaha arenga 2 ku ruzi rw'Akanyaru rugabura umupaka w'u Burundi ndetse n'u Rwanda araba ngo ukungera umutekano wifashe. Akaba rero yasanze umutekano wifashe neza mu kandi imbonerakure ziri ku kivi. Akaba kandi yaciye ahamagarira kongereza inguvu mu guharanira amahoro n'umutekano, yongera kandi abibutsa ko umwasi ataho ngo yoba yararoye bagume barikanuye atakuryama uko mukondora ajosi. Umugwamo rero nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu n'ubundi muri Republika yacu y'u Burundi uyu muhari w'urwaruka ruzwi nk'imbonerakure mu Burundi wama witabira ibikorwa bitandukanye haba harimo no gucungera umutekano. Murabizi neza ko no makuru twahamye duhabwa n'amasoko yacu urwaruka Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye harimo bamwe yoba yohereza muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo gufatikanya n'igisata ca leta y'u Burundi FDNB ndetse n'igisata ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo FARDC guhagara n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Nkuko rero twari twibabariye n'ubundi mu makuru yo ku buryo bw'idonido tugiye kurabira hamwe ukungene Prime Niyongabo yo barimo gukorana n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa leta y'u Burundi burongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari rero nkuko twari twibabariye hari amakuru y'ibanga asohowe ashizwe ahabona ndetse hari n'amakete ashizwe ahabona na cyane rero ngo kubivanye no kungene uyu Prime Niyongabo yo bakorana mu kinyegero n'abasi b'igihugu cy'u Burundi na cyane abagize uruhara muri kudeta yari yakozwe mu mwaka wa 2015 ubwo umuhisi Pierre Nkurunziza yari ku burongozi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Muri abo rero ngo yo bakorana nabo bivuga ko yo akorana mu kinyegero na n'uyu nyene yateye kudeta mu mwaka wa 2015 niyo mbare mu makuru ndabona amasoko yacu rero bivuga ko kuri ubu ngubu byose bishizwe ahabona
kudeta yanutse hagati ya Prime Niyongabo ndetse na Evaristo Ndayishimiye. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha kuri aya masaha, turaza gusubira amakuru yacu ya nijoro. Barundi namwe barundi kazi mwadukurikiraga amakuru n'ibiganiro twabashikiriza kuri nomero yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka tube tuyasozerere ngaha, turaza gusubira nijoro mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nomero yanyu imwe rudende ya Isange TV.